Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uno mwanya tugiye kubageza amakuru biriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, n'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye cane cane kubirabana n'ingingo yoba yarafashwe yo guhindura inoti z'ibihumbi 5 ndetse n'ibihumbi 10. Iyi ni ingingo y'ibanga ngo y'abagabo batatu. Tugiye kubageza ko bimwe mu binyegezwa kuri iyi ngingo ya beribe. Ni mu gihe tuza kubabwira benshi baza guhura n'iyi ngingo, benshi mu bihangange vyavuzwe mu butegetsi mbere vyanatuma Perezida Evaristo Ndayishimiye imigambi yari kararangurira abanyagihugu itaja mu ngiro, vyose mukaza kuvyumviriza. Haraciye indwi banki nkuru y'igihugu BRB imenyesheje ingingo ihindura inoti z'ibihumbi 5 ndetse n'ibihumbi 10 vy'amafaranga y'amarundi, ica itanga imisi 10 gusa kugira inoti za kera zose zibe zakuwe ku isoko. Iyi ngingo ahitandukane n'izindi benizi zahora zifatwa nuko hari inote zahora idakeneye ko zisubizwa. BRB isaba ko abantu bajana amafaranga bahorana ku makonti yabo mu mabanki no mu mashirahamwe yo kuziganya, kandi umuntu akaba arekuriwe kujana y'amafaranga atarenga miliyoni 10. Hano vyumvikana ko abafise ayarenga miliyoni 10 BRB idakeneye kwakira yo arengako. Ikindi kiboneka kurubuga nuko umengo ingingo yarihutijwe cane isohoka ititeguriwe neza. Hano hari utubazo twinshi duca twaduka. Ingingo yateguwe ryari? Yateguwe nabande ku buryo abandi bose batamenye ibiriko birategurwa, kubera ko hari amafaranga Perezida Evaristo Ndayishimiye akeneye kugira ibipapuro. Ese abarunza amahera ishaka guhana ni bande? Nivyo tugiye kugaruka ku murano makuru. Fyonda subscribe canke sabone kugira ngo toja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza uri mu bambere ngwaye kaze murano makuru. Ingingo yo guhindura inoti yatangajwe icese ku igenekerezo y'indwi ruhesha uyu mwaka w'ibihumbi 2023, ariko amanote mashasha yakozwe ku igenekerezo y'indwi munyonyo umwaka w'ibihumbi 2022, no kuvuga ko amanoti yakozwe amezi indwi mbere yuko ingingo imenyeshwa. Ku igenekerezo y'indwi munyonyo umwaka w'ibihumbi 2022 hari haciye amezi abiri neza na neza General Bunyoni abogojwe mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere. Hari haciye amezi abiri kandi nanone Lieutenant General Gabriel Nizigama batazira tibiya kuwe mu buyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vya gisivile. Muri ayo mabanga yari yarihaye ububasha budasanzwe bwo kugenzura ibikorwa vy'ibanki nkuru y'igihugu BRB. Mu yandi majambo, bana bategetsi bapfuye gukurwa mu mabanga, ubwo nyene harategurwa mu ibanga umugambi wo guhindura amanoti, mu gihe abo bategetsi bakekwa ko bari banyegeje amamiliyaridi atari make. Muri ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2023, Perezida Ndayishimiye yaragabishije ababika amahera menshi cane mu nzu zabo ko bazotangara bavyutse basanga amafaranga bafise yamaze kuyahindura ibipapuro. Ico gihe yasaba ko bonyaragasa kuyajana mu mabanki. Ico benshi batamenye nuko yavuga yaramaze guheza igikorwa cyo gukoresha amafaranga mashasha. Ijambo ryari rimeze nk'umutego kugira abanyegeje amahera biyerekane, maze n'ivyagirije vyorohe kuri bamwe nka General Bunyoni. Ibiriko biraba ubunyene ngo wome ngo ni inkurikizi yuko ibihangange vyagabiye Perezida Ndayishimiye mu kutubaha ijambo yavuze muri ntwarane umwaka w'ibihumbi 2023, ariko sivyo. Ijambo rivuze amaze amezi 4 ariko arakoresha mu mpisho izo note zishasha. Ese iyi ngingo yoba yarateguwe na bande? Kimwe mu bitangaza benshi ni ingene iyi ngingo yateguwe amezi indwi ariko ntimenyekane, kandi abo yerekeye ubwa mbere ari abantu bafise amasoko menshi cane ashobora kubaha amakuru mu nzego zose z'igihugu. Abakekwa ko banyegeje amamiliyardi menshi mu nzu zabo bari bazi ko BRB ifashe ingingo yo guhindura amanoti bazoca babimenya kare, ariko siko vyagenze, batangaye mu bandi. None vyagenze gute ngo abantu nka Bunyoni canke Tibiya ntibamenye ikintu kiriko kirategurwa na BRB kandi bafiseyo amasoko akomeye cane? Amakuru dufise avuga ko ingingo yateguwe mu ibanga ntangere na Perezida Evaristo Ndayishimiye
Umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca be n'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB Dieudonné Murengerantwari abandi bategetsi bo batamenyeshejwe iyi ngingo abagize leta ngo nabo nta na kimwe bamenyeshejwe. Amakuru dufise avuga ko umukuru w'igihugu we nyene yoba yarigiriye hanze kuvuga n'ishiramwe ryakoze amanoti mashasha. Amakuru tudashobora kwemeza avuga ko yoba yabikoranye n'ishiramwe ryo mu gihugu tudashimye kuvuga inaryo ngo ryoba ryazanye amanoti mashasha rivuga ko rije kurondera isoko ryo gucukura ubutare. Amakuru ajanye n'iri shirahamwe ntidushobora kuyemeza turacarondera ivyemezo. Kuba iyi ngingo yafatiwe mu karwi gato cane vyaragize ingaruka ku kungene igikorwa cyo guhindura amanoti mashasha kiriko kiragenda. Kurondera kugumya ibanga vyatumye inzego zibikora zititegura neza bica bivyara akajagari kagiye karaboneka kuva mu ntango. Uko abanyagihugu bidoga niko abategetsi baza baragerageza gukosora ibitateguwe neza. Nayo mpamvu tuguma tubona amatangazo y'urutavanako ava mu nzego zitandukanye uko bukeye turonka itangazo rishasha rikosora ingingo ya mbere ya BRB. Ariko navyo ni vyiza ko ngo biboneka ko abategetsi bariko barakurikirana ingorane abanyagihugu bariko baragira mu kuvunja amafaranga yahahora. Insiguro nyamukuru umukuru wa BRB yatanze ku catumye amanota ahindurwa nuko 60% y'amanota y'ibihumbi 10 ndetse n'ibihumbi 5 vy'amafaranga y'amarundi atarazwi yo anyegeye. Ntiyahejeje avuge ingene ayo mafaranga angana mu mamiliyaridi y'amarundi. Ngo none abantu batunze 60% y'amanoti yose y'u Burundi bakuye hehe amafaranga angana gutyo kose. Umwe mu bategetsi bo hejuru yagize ico ashikiriza yatangaje ko ico kibazo cavuye ku ngingo ya Perezida Nkurunziza mu kiringo ca gatatu. Yavuze ko Perezida Nkurunziza yarekuye ko BRB ifyatura amamiliyaridi menshi y'amafaranga y'amarundi. Ayo mahera aca ahabwa bamwe mu bihangange mu butegetsi be n'abarwizatunga bari begereye Nkurunziza. Uwo mugambi ngo bawise le financement, intumbero ngo yari yo kuraba ingene ayo mafaranga boyakoresha mu gusohora ibintu hanze kugira haboneka amafaranga mvamakungu hanyuma banarangure n'ibindi hanze. Ariko amafaranga ntiyakoze ivyo hagenewe, benshi bahavuye baja kuyarunda iwabo, ayandi bayakoresha mu kugura amafaranga y'agaciro yari asigaye ku isoko mu Burundi. Ya ngingo aho gufasha igihugu mu kukizanira amafaranga mvamakungu yahavuye ituma ifaranga ry'u Burundi rita agaciro. Ubutunzi bw'igihugu ngo bwarapfiriye bikomeye, ariko Nkurunziza we ngo yahungukiye kuko ibihangange vyamugumyeko. Mu kiringo ca gatatu hari abajenerali benshi mu begereye Nkurunziza bahindutse abatunzi bo ku rwego rwo hejuru, abamiliyarderi. Bamwe ngo baranafise ibisata vy'ubutunzi bigabira. Muri kino gihe bireze kumva ngo General Kanaka yaguze urupangu rwa naka amamiliyaridi nk'icumi. Umuntu akibaza iyo bakura ayo mahera. Menshi yavuye muri izo ngingo z'akamaramaza za Nkurunziza. Hari n'abarwizatunga bahatombore kubera bameze nk'abakomisiyoneri babo ba generali. Hari amafaranga menshi yabo bantu anyegejwe kuko badashobora gusigura iyo bayavanye. Benshi muri bo rero ngo uyu munsi bitwa ko bari mwiragi rya Nkurunziza ngo ntiberekwe ingingo za Perezida Ndayishimiye kuko babona ko zibangamiye ubutunzi bwabo, kuko ngo benshi ntibanamwubaha. No mu ntango y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye hariho amashirahamwe yahawe amamiliyaridi atari make nayo nyene atakoreshejwe ivyo agenewe. Harya Perezida Ndayishimiye avuga ko azi abafise ayo mafaranga ntaba, ariko arabesha, arabazi neza. Bamwe mu bayafise barakoreshejwe inama yo kubahanura ngo bayajane mu mabanki, nabo baranka, bariketse ko ari umutego, kandi koko wari wo mu gihe amafaranga yandi yaza yamaze gukoreshwa. Perezida Ndayishimiye nabo bateguranye ingingo yo guhindura amanoti, babikoze bazi neza ko intumbero ari uguhindura ibipapuro ayo mamiliyaridi anyegejwe. Uretse intumbero yo kurondera gukuraho ayo mafaranga y'umurengera yafyatuye mu gihe ca Nkurunziza, harimwo kandi intumbero yo guhasha ibihangange vyo muri CNDD FDD bitubaha Varisito Ndayishimiye. Kwisonga ryavyo hakaza General Ngiyome Bunyoni afatwa nk'umukeba mukuru wa Perezida Ndayishimiye, kandi nawe nyene adatinya kwerekana ko afise amatungo adasanzwe. Ndayishimiye yifuza kubanza guheza amanyama Bunyoni aterwa n'ubutunzi afise.
Mu minsi iri imbere ngo hoba hategekanywa ibikorwa vyo guhombesha no kugara amasosiyete bunyoni afisemwo imitahe. Amatwi adusumira ngo ishirahamwe rishobora gutangura kugira ibibazo bikomeye mu minsi iri imbere ni fomi ikora ifumbire. Fomi yagirizwa ko ifasha bunyoni kunyegeza amatungo, yagirizwa kandi ko iha akazi abo Ndayishimiye akuye mu buzi bwa leta. Umugambi wo gutegura ishirahamwe risubirira fomi ugeze kure cane, nawo mu minsi iri imbere muzowumviriza. Inkuru y'ibijanye n'ibinyegezwa biri mu ipfungwa rya bunyoni n'imigambi yo kumuheza mu vy'ubutunzi nayo tukaba tuzoyigaruka ko hanyuma. Ndagukengurukiye rero we tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya, fyonda subscribe canke s'abonner kuri hotel wafyonda ko kugira ngo utojucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru bagenzi bawe kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu c'u Burundi, hanze mbeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No muhuza TV Imana bahezagire.